Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Nkuko bisanzwe nyene muri kubona nimbona Irene asanzwe ategura ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi nagira tuganire ku hantu ushobora gukora umugabo wawe uri umudamu, ibice ushobora gukora ku mugabo wawe akagira ubushake buje vuba na vuba, agashukwa vuba na vuba. Ahantu wokora ibice ushobora gukorako, murabona ko umuntu ashobora gukora agaturu ka mbere, agaku ka mbere, umugabo ntasubire kugira gute, ntigasubire kuvyuka, ntisubire guhaguruka. Ahantu rero wokora kugira ngo umugabo wawe asubire kubishaka vuba na vuba. Urumva karese wokora kugira ngo umugabo wawe abishake vuba na vuba, yumve yuko abiryohererewe, yumve yuko ashitse mu yindi mood iryoshe cyane. Aho naho nza guhereza ku hantu hanyuma ushobora guhereza kugira noneho yumve ko ari mu yindi si. Ahantu hambere ni mu mutwe. Ntaraja kuri ibyo bice, narababwiye mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, banza wumve kuri muri mood, wumve kuri muri mood neza, wumve ko wajanywe, kugira wumve yuko wagize wabishatse, nuko umera nk'uwikuye mu bwenge kwanza. Amaso ukayarerembura, amaso ukayahindura, ukayahindukiza, ukumva yuko menga iyo bajanye niyo uja, ukumva yuko menga nyene. Rero mu gihe rero ugiye muri yo karese, n'amaso urayahindura, ukumva nyene ko uri mu ico gikorwa. Ahambere ni mu mutwe, ukamukora mu mutwe buke buke, ukamusomagura mu mutwe. Aho n'ahambere mu mutwe n'ahambere. Aha kabiri ni ku moko y'ibere ku mugabo. Tumenyere tubona ko menga twebwe abakobwa ni twebwe dukwiye kugira gute konkwa, ariko siko biri. Kwirya moko nyene, irya moko rega shatanga kuvuga ngo mwikurankira igita ngo numva kujya gukirigitwa nibwo bushaka bari karumva. Rero kora ku moko y'ibere, uhonke, uhacisha ururimi, azokumva ubushake buje n'ingoga. Aha gatatu abantu benshi batazi kandi haryoshe, uri ku mugore uri no ku mugabo, ni muzuru. Muzuru harafasha gose, ukacishaho ururimi. Ego menga biratiranyishishe, menga ibiki, ariko ugiye uracisha ururimi muzuru, umenga sinzi ahandi hantu uyo muntu ari. Muze mubigerageze murabe, muze mugerageze muzuru ucisheho ururimi, uzokumva noneho menga sinzi ahandi hantu wimukiye. Aha gatatu. Aha kane ni kudusabo kumavya. Aha gatatu ni kumavya, ukahakora buke buke, utakora cyane kubera hajya n'ahantu horoshe gose. Ugiye ko hafyonda cyane, sinzi ko murabona kujya abakinyi b'umupira iyo bagiye gutera penalty barakunda kuhagira gute, kumera nk'abahazibira, kuko barabizi hateye ku mupira yuko aba ari ikindi kintu, yuko baba baragose. Rero mu kuja kugira gute kuhakorakora, hakorakora buke buke, uhakorakora buke buke, umuhungu azokumva yuko abishatse cyane. Aha gatanu murabona hanyene kumavya, hari ahantu usanga hari akantu kameze nk'akarongo. Kaja akarongo gakorako, umera nk'ujana mu kibuno, mujya mwenge umuntu asohora mu mwanda. Nahajya ahantu harafasha cyane, harafasha gose ku buryo umugabo agira umushukwe urenze cyane. Aha gatandatu ni kumvyara bibondo. Ufashe irya mvyara bibondo ukayisisa, ukayifata uku, ukazuduza, umanura,
uduza umanura, wayifashe bwa zero, uduza umanura, birafashe uko. Kandi urabona ko haba haje umva wa mugabo yabashutswe, haje utuntu tumeze nk'utuzi, birafasha rero kumva za ntoki zica zoroha, bikaca bifasha yuko wa mugabo yumva yuko ariko araryoherwa, uko menga ariko arakora igikorwa nyezina. 18 ni ngaho nyine kumvyara bibondo, kuyonka vima biraryohera abagabo cyane. Ego kumvyara bibondo rero niho hantu hanyuma novuga umuntu wogenda ubwa nyuma haba hari ubushake bukaze, haba hari umushukwe ukaze utuma umugabo acashukwa na gose gushika kwisabira ati reka dukore igikorwa nyezina. 18 sinabitondetse neza. 18 ni kumvyara bibondo nyene, ugafata harya hejuru ku mutwe wayo, harya iyo umuhungu atarasiramugo kaza kantu bakataje nyine ku mutwe wayo, ukagira gute ukacisha iyi minwa ukacishaho, haducishaho iminwa yo hejuru, ucishaho birafasha cyane umugabo akumva yuko anezererewe ico gikorwa. Ndabashimiye cyane rero, utarakora subscribe ayikore kugira ngo tuzohore tujana buri munsi. Utarakora subscribe ayikore. Abamaze gukora subscribe ndabakunda cyane, love you. Abatarayikora nabo nukuri ibiganiro biraryoshe, ni byiza mubirabe, hanyuma munkorere subscribe, like, comment, mupartage n'abandi bagire gute bashikirwe kugira bazoze barakora ibikorwa cyo mu gitanda neza.